ndamutera amajide no mutipe je ndamutera amajide ndamutera amajide nkuko abandi bama babagide aje kuri miliyoni zigahe embe ndi kazade basana gutera ikido amubisanzwe barahijeje yego je nta burofa man ndabahavemo uvuga ati abantu bagakura inkofero afise ingide bakazitetemesha nyene kasha nta burofa zitetemesha nyene bavuga ati bro akamesaje kamwe kuri Bere Chris rero canke akapera umucane imbere ya kamera za Manote TV ega bro Bere Chris n'umugenzi man nko duteranye oya rigaza kubigira kanu chapa kazi hapa mjini shule ongeza bidii uwe suja kama gaga sore hapo ulipo kwanza piga kelele jina langu linakuja nguvu kwa vigeregere kwa vigeregere kabisa kwa vigeregere ende rimwe kabiri WhatsApp akuzi ba Manote TV uranyita Manote promoter rometra de ceremony ni Manote to promotato metrato ceremonato nko mubizi bihindi kamera nzamone ivyo mudashobora kubona ivyo mudashobora kubona ni cameraman ngo ufite musora afizina yubakiye ni TJOS cameraman herekejwe na DJ Commodore rekomenda kwibuse ati hanaje ngaha naherekejwe na Gastar Studio isanzwe bakorera ama photoshoot kamera zo manza zigiye zitandukanye amakava yo ku ndirimbo no kubiteramo bigiye bitandukanye ushobora kuduhamagara kuri nomero kurabona hano hasi hama ibintu bikagenda neza cyane no musirena cyenda bazaniye umustari afise izina yubakiye nawe nyene nkuko nkunda kubivuga araza kwivuga we nyine arivugize nako ndarivuze mwavanga namo mubesheye rekomenda kubwira ntiburakoze cyane ujya musukira subscribe ku channel ya YouTube nawe utarabikora taze kuneze ko nabikora bro vipi poa bro umeze neza yego meze fresh now urashobora gupandisha akajwi kugira ngo abantu bagukurikirane bakumva neza cyane sawa sawa nta so bro umeze neza meze neza kabisa urashobora kudubwira kuva mu gitondo gushika no masaha hari ikintu cyaba cagoranye mu buzima bwawe ya ntacyo mane gusa nicobura gusa nje turashimira Imana bro none ubizi none ko ari vyisi ariko ivyiza byabaye byinshi yes reka rece dukora dushaputse ikiganya kugira ngo nuko kare dukurikirana cyafite ndasubscribe yihuta cyane ya bro reka ndakwegere kugira ngo tuvugane ibintu bimeze neza cyane bro ashira kwidondera reko baradukurikirana ndi kumwe nande kuri kamera za Manote TV je mazina yanjye nitwa Bladem ko wanyita bro yego Bladem musanzwe ukora iki Bladem sando muririmbyi nyene umurundi yego uririmba imiziki yaguteye indirimbo sekira urimba gospel urimba kivipi oya je simba gospel bro ndari ndabaho umudundo nyene ama sister bavuga ati Bladem urenganye mwibarabara kavuga ati Bladem urasara igire kabisa barahijeje yego je nta burofa man ndabahavemo uvuga ati abantu bagakura inkofero afise ingide bakazitetemesha nyene kabisa nta burofa zitetemesha nyene bavuga ati bro asharengana big ups sana yego yes mbere yuko dutangura n'ikiganiro kugiye tugitangura turi muri modu neza cyane ndashaka wakira abantu bariko dukurikirana ku kapera kibisaza mo tuduge neza cyane tumeze fresh kapera kandi irimwo bro yego akapera uraza umusirikare yamiteguye kurasa hari hose nambwira nawe kuri umustar utiteguye nawe gutanga akantu imbere ya Manote TV ya bro mu bisanzwe nyene ndazi ko munyotewe cyane kandi abamari nyota basi ya masweetheart come in my heart ni party your heart kisha ntanijya moyo ni kuweke cut nina enjoy nikiwa nawe kila wakati you are my everything wandoto zangu wa uzima wangu busu lako la maana kwangu sababu wewe ni malikia wangu njoo kwangu jani nitakupa kila kitu changu ila watu wanazidi kubonga eti mimi mjinga wengine wanazidi kupinga penzi langu sitokubali penzi hili kweli chungu kwangu gumana nanje mu buzima bwanje barekani mikino ya kanjenje mu rukundo rwanje nukukiba guma baponda reka bafana gahinda kuko wajana ibihinda niko bogenda buke imbere yo kurinda you are my number one cause penzi lako likaliza idi ya asal golden P1K abuke wote wanakubali nishafika kwako nje siwezi kubanduka yes kipenzi changu wene mupenzi wangu bro avuvuni kururimi mayo ndirimbo ndirimbo bayita gute bro ndirimbo bayita unanimaliza ndayiziri kuri channel yawe ya YouTube ndayizi cyane iyo ndirimbo iriko channel yawe ya YouTube n'indirimbo imeze neza cyane kuko ndumva nakapera kaye ko udunda utuga neza cyane bro hagirinda kwandikira imiziki bro ningabirane yanje man kwandika no kuririmba uragenda nyene nzi wanje bro nta numwe amfasha happy urakubita nyene uyo ukubisa vuga ati kayizi bro je turatwika yes Bladem ndaza mu bwibuka iryo zina imbere yuko mbere tunabandana n'ikiganiro reka ndakwibisiye ko ucijana kuri YouTube yo no mutipe Bladem twamara ikiganiro umugirira subscribe kugira ibintu bibandanye bigenda neza Bladem uri munimvye gitangura navuga ko uri munimvye ari karirondetsa ko sinovuga ko rumandagano n'iryo jambo sigiza
muri mvya ari kariyondoza kandi usanga abantu bakironde usanga no bakora imiziki yabye barandika sana ku buryo bavuga ati ego kabisa hagiye ngorane mukunda guhura ni yihe bro yo mu gitangura imiziki kugira ngo umushore gushika abandi bashitse mbo mu bisanzwe ingorane duhura nazo ni nyinshi aba fans hanini abakwemera abagupinga shora kubukura ririmba akavuga ati wapi washaka kuhebe mane uri kibamba gusa mevyo ntavyo kurikirana nyene wocu bandanya kuko ubuzi cyari ico kandi ubuzi cyo kurarondera muri music yawe nce gituma ukwiye kubandanyirizaho gusa byose no gushima Imana aho uririmba kugira ngo uzoshike ku kima brother bo je ndirimba nyene kugira nzoshike ku ndoto zanje zo kuyiteza imbere no guteza imbere igihugu ciwanje canke ciwacu catwibaruse yego hari umutipe twakoranye ikiganiro ndamubwiye turirimba kugira uzoshike kuvuga ati kugira nzoro nk'amafaranga kugira nzoteze imbere igihugu no kugira abana bankunde we ni karimwe oya abana mu bisanzwe umaze gutera imbere chaque personne tegeza kugukunda sabana gusa n'abatama umva je man je nziza kukubesha bro jewe nzoshika kuvyifuzo vyiwanje je ndabizi kandi rero sabana gusa inkumi abatama n'abatama kazi imbere umvise mu isonga yanje ngo ni Blood Dem akwararirimba bro bose bazoguruka kubyo ukubise baje ndatwika kubyo nkubise uko n'umutama ari ku nkoni acatse inkoni kwanza akakumva bazo mudunda ayo ni Blood Dem yego ni Blood Dem arenganye bro habutse kino kugira ngo ushobore gutobora nk'abandi ko numva impano y'urayifise kandi uriko aririmba andi bazana bumvise kapera impano y'urayifise habutse kugira ngo ushobore gutobora nk'abandi ubakitse mvuga ati kabisa mbo bro mu bisanzwe hauze vyinshi nyene urazi nka twa baririmbyi dura n'ingorane nyinshi zitandukanye hari hano ushobora kugenda gusaba nk'uwakadira ati bro makadira akavuga ati oya wowe umustar sinoguhidire ntikubereye ibintu nk'ivyo gusa me about nyene ikintu tubuze hanini ni wagiye abantu dushigikira dufatana mu migongo kugira ngo kubwa vyacu bitera imbere aho tuvyumva abantu baba supporting bagashiramwo agatahe umuntu ariko arakodera kugira gusupporting ngibibazo rafise ama condition gira ko ati umuntu ayo supporting avyogenda nkuko nk'umuntu akurondera yibafise ama condition ya gutebra kugira ngo abantu bariko baradukurikira hasho umuntu ashobora kuvuga ati je tipa rumisi ngene akubita riba menga no shiramo agatahe kabisa jewe bisanzwe kuko maze kuronka umuntu agusupportinga nyene canke management hanini bacha bakubwira condition nyinshi ngo mara mama ngo ni wakora show cyangwa agira giteramo ngo tuzogabura ukunuko oya gusa meje ko noshima nuko two umva mu bisanzwe atonda indimiza cyane oya gusa nyene twese tokwicana mu bintu nk'ivyo ego hama ugasanga nka jewe mu bisanzwe ko umuntu wo hasi ufise abagenzi bawe benshi cyane aribwiye bakubuza ati nturirimbane nabo urumva ariko je ati nturirimbane nabo kandi ukabona uyu muntu vraiment twagugwanye twari hamwe muri vyose bafatanye mu migongo cumenga akora kubangamira gusa je yondekurira ivyo je nkeneye gukora nkakora ngo same about nawe nyene no ushobora kugenda kuri conditions mu bisanzwe tukumvika tugashira hamwe tugahuza umuntu ashitse kugufasha rero akuronka gute je ko yondonka nyene yonsanga kuri Instagram ni Blood Dem official kuri Twitter it's a Blood Dem hose umva mu bisanzwe aho hose ndaboneka no kuri page ya Facebook ni Blood Dem hose ndaboneka vraiment ntagaso Blood Dem watanguye umuziki kuva ryari mbere ko tubanaye n'ikiganiro watanguye umuziki kuva ryari kugira ngo tuduge neza cyane ndugenda kumva neza cyane watanguye umuziki kuva ryari mbo mu bisanzwe umuziki watanguye kuva kera watanguye nkivuga ko ari impano yo wanje ko nkiri n'umwana bro kugira je mpore mere arashima kwanza umuziki ukamanza ukawufiringa ego nyo nahora umva ko umuziki watanguye kuva kare ahubwo rero kugira ngo unyinjire mu neza na neza wanje mu neza neza nko ma 2012 niho watangura kuvuga ati kwinjira muri studio natanguye kwinjira muri studio 2017 none gushika kuri kano kanya nta kungo kurabona muri no muziki wacu agaki akunguko uvuga ata kantu kwerere mu muziki narabonye kara kantu keza ya mu bisanzwe umuziki mu bisanzwe umuziki ni umugwa mwiza cyane akarusho karari kuko wavuga ati akazi ugumutamwa uburyo bwinshi atakintu ukuramwo fumuheba upfuma barakaze gucuheba bisanzwe je mba sinoheba kuko maze kubona benefisi yavyo nje gituma ntoheba niyo benefisi niyo manoti promoter yakobeje imbere ya kamera zo manoti TV bro yo benefisi urumva mu bisanzwe ni inbox ntabwo commenter kuko dusanga Blood Dem byo mujamara tunze man reka tumukerera umutwe oya ikintu gihari nakuvuga hari umuntu ashira kuvuga ati je shaka gutangura umuziki mugabo sindumva ahantu kandi aho ico kibazo benshi barakunda kukimbaza tune buryo umuntu yuguka gute mu muziki iyo agitangura amuna avuga ati shaka gutangura umuziki none umuntu yuguka gute yagitangura mbo mu bisanzwe agitanga ngene yunguka we kwanza umuziki wa mbere ntuwunguka gusa ku muziki wa mbere mba uririmbye fresh kavuga ati bakuko mu bisanzwe umuntu afise talent urayumva
ahire nawe ari kapera live urayumva akubise ukavuga ati umupeti bro big up again arabandi kuba gusa kapera akabati man je nzoguha zogosporiza kapera zoba nk'umufurnisere wawe je nzoguha amahera ugende usohora umuziki ugasanga aguhaye amahera yo gusohora umuziki cyangwa mukaja muri studio gusohora umuziki maze ngweza gusohora umuziki akobwa ati man tugende basi nahajya duce kuri village market ibintu nk'ivyo nawe urabizi ndabura duke hajya usanga umukwanza mera la déplacement yawe amahera yiki vyose sivyo wona na kimwe cyo kirimwo urumva mu bisanzwe tusanga utanye kandi nibindi urumva ko ngaba arakarusho kubera iki talent yawe kubera talent yawe brother kuva ico gihe cha 2017 gushika kuri kano kanyumaza gusohora indirimbo zinga mbo kuva ico gihe vyaragoranye cyane nyene bazimvye ama family ni probleme kuko abavyeyi benshi babonye umwana afise talent yo kuririmba vuga ati wewe uzatanga guca mu rumogi biki dusanga yabaye probleme ho umuhungu none harasaza umuhungu yarasaze ndakise ko vyikinga rero kugira nyine buke wakubwira ati step by step ntabwo ko yinde niko bimeze mva mu bisanzwe ngamaze gusohora indirimbo zitatu zishika kuri zitatu nyindiri nyuma ikwiraza iracari muri preparation nyene about yaho gusa izo ndirimbo sijeje nyene ni collab umva ni collab n'abandi nyene bagenzi indirimbo ya nyuma heruka gusohora wayisohoye ryari twayisohoye mu kwezi kwa gatanu kuva mu kwezi kwa gatanu gushaka kuri kano kanya tugeze mu kwezi kwa gatandatu mu mpera turice turindira indirimbo zo yikurikira ryari rero zo ni muki hajya avuga ati bye bye vacances cyabaka bye bye vacances umudunda avuga ati bro big up ngomba negure concert kandi rero iyo concert zoberekejwe n'umuziki avuga ati uyu mupeti kwe mani renga big up respect mane jinge no kubisa kapera rero bugiye jewe naho ntaremera neza nsano wemeye kugira nemere neza fresh ndashaka kongera ukubite kuburyo no munata dukurikira cha yirukanga avuga ati uno mutipe Bradem ntageza ku muflowinga kira fast yote bro waryohewe kawaida man reka nyina kurinda kumara inyota ntabwo ego ha pambana na maisha ajaje natutisha tuzitipiganisha ili pate riski ya kesho kutokujamini mbona utafu maskini pesa zinatafutwa usizani sitakukuta uliza ichomkuta kutafuta kuhangaika na kuteseka time is money na kazi iende mbele umezaliwa maskini unakomaa maskini basi wewe piganisha usife maskini sababu ya maisha wadada najusisha sababu ya maisha undugu unakwisha bado napiganisha blood mnasema amina blood mnasema amina bro ndakuita amina kabisa bro ndukuri ndiko dubiriza na inaputse sindemera mugo kabisa ndemeye ndakuyinkofero kabisa numvise ku kapero tanze ndaza n'umuhande ariko aradukurikirana ashaka kuca wirukaga kuri YouTube yeno muhungu ni Bradem ndibaza Bradem maze ukacugira subscribe canke sabone kuri Bamano TV ndibaza waheje kuva zamane ugira subscribe canke sabone kugira ngo ibintu bibandanye kugenda neza Bradem imbere ko turangitse ikiganiro ndashaka amba hari akajambo tutakubaje canke akajambo washaka kuvugira imbere ya kamera za Bamano TV tutakubaje ushira kwibaza amakaca uniyishura nubwo hatabeho ko umuntu yibaza kwengira kishe bro ndo arenze kwe ibaze baniyishyure yego nuko bitaho no musita shaka tubikore wibaza ngire kuyishura kugira ibintu bigende neza cyane mbo je kibazo no kwibaza ni iki ni kuki abasani bakiri hato nka je wishira hejuru cyane yego rwose nkaca nihaniye ni kubera ubona ko ataho na hamwe barashika ngaca bishira hejuru rero nta mavu yo kuyishira hejuru bro atamurashika uko ntumbwira ukuntu ngo wambare ngo ibirato ngo impuzu zose ngo 70 million man uri Michael Jackson cyane kibaho bro icyo gituma ari bwa kwita amajendra mu interview bagana barakubita amacido niko bimeze yaje ari birusa rero nawe mbona wambaye ibintu cameraman wayibonye ibintu nawe mbona wambaye ibintu bitende mugani wa sinwabuza amafaranga bro ariko we nawe waguzanga hetkombe ko nawe tugutera amacido nk'abandi oya je mu bisanzwe je sinishira hejuru kira bisi namanirurusha ko Imana nijya hejuru ya mbere ya byose mbo mu bisanzwe akaboro nakaguze igiye kibada cy'amarundi kibada yere tuzi kikigori kuko mvuze amaya nakaguze usanga ari problem numve ko ndagutera amacido nzamiga hano ndamukura kugenda mutera amacido usabya ndayigore bro naraye ubusa kabiri naraye ubusa kuvuga ibitaramo nagiriye mu Muramvya ngirira hari igitega byose byari kuyisaha byari kuyosa ucitanga agafaranga kangana gute ndamutera amacido no mutipe je ndamutera amacido nkuko abandi bama babagida Achagura miliyoni zingahe mbe ndikazadwe basana mu bisanzwe je kwera ntakene uko nabonye Landry promoter ngira nakubise Bell Chris man byarantangajije cyane cyane Manoti promoter agomba kubite Bradem
kandi bitoshoka bro je n'abanyururusa tulejuru gusa Belle Chris arishira hejuru cyo tumukwirurusa unakuvuga niwe muntu wariko aravuga rero avuga ngo yambare amamiliyoni menshi nahoshwe nta wundi bavuga avuga yuko ngo mu Burundi bwose ngo niwe musani wambare amahera menshi bro kwambara amahera menshi kuruta na Big Fizzo canke Satubi ko aribo tuzi vraiment na wanwe bari high class wewe nawe wambariye amahera ngana gute ibi byaranzimvye bro ivyo gusa no bugira inbox kubera nyene naho cyo vyumva nyene saje uhereze Belle Chris nimba umucana canke akajambo kamwe mubarira Belle Chris kugira ngo ibintu bigende neza cyane bro baravuga ngo ari mu bantu bishira hejuru ngo bajya amacito akamesaje kamwe kuri Belle Chris rero canke akapera umucane imbere ya kamera za Manote TV ega bro Belle Chris n'umugenzi mwana ngo duteranye oya rega kubigira kantu mubwiye basi mu bisanzwe ndabizi kunyeteka gusa ndakumara inyota sivyo mbona dogo haueleweki subiri mzaki dogo bado nitakuweka fiti asubuhi unaamka mtondogo unataka kuvimbu wiki kama jogo hapa na pale mara huku na kule umekosa cha kufanya dogo mezoea vya bure chapa kazi hapa mjini shule ongeza bidii uwe suja kama gaga sore hapo ulipo kwanza piga kelele jina langu linakuja nguvu kwa vigeregere vigeregere kabisa kwa vigeregere yes brother iyo ni message kwa Belle Chris n'abandi bose biyemera bishira hejuru bro ariko igizina ryaje bwa mbere ni Belle Chris bisanzwe siyo niho mbona bishira high class kandi atari iyo ni message irungitse kwa Belle Chris bro reka tukushimire cyane kuba wemeye kuza imbere ya kamera za Manote TV Yeah bro, thanks now, one love. Ego, reka nanje ndabashimire cyane kuba mwemeye guhe umwanya mugakurikirana ba Manote TV. Utaragira subscribe ndabwire nti urashobora kufyana iryo bara ritukura mubona munsi hama ibintu bikaca bigenda neza cyane. Njuri kuba muri imbere ya kamera ni Manote Promoter, Rometra de Ceremony, Manotite Promotato Metrato Ceremonato, bihinde kamera nzabone byo mudashobora kubona. Byo mudashobora kubona ni cameraman, fise musura fise na yubakiye ni TJ's cameraman herekejwe na DJ Komodroji, ndabwire na herekejwe na Gastar Studio kandi ibakora ama photoshoot, ikabagira ama kamera zo mu manza, ubakeneye ushobora kuduhamagara kuri nomero na hasi maze tukagutunganiza mu kanya gato cyane turabakunda cyane mugira amanota n'amanoti nta nshuti nkamwe uzokwiganira inoti azofungwa.